numvise izina I hit the word like rahma lao. Rahma turavukan. Huh? Rahma. Okay. Rahma. She's my Rahma. sister. Muravukana na Rahma. My God, Amaso kuri YESU. The prophet of Jesus, Joshua, is in the house. Yes. We're gonna jump to bari that. kubikora iyo ntari kubivumbura. After me revealing this, Yes. my name is Joshua. Yes. The voice of Jesus himself. Yes. Yesu Kristo. Do something. None abantu bose ubwira bamenyera he mbandanye. Go deeper. Mbandanya mbona mu mubindi. I continue to see in that port. Izina riraduze nka Amina. The name raises like Amina. Amina nini? Who is Amina? Amina. She's my younger sister. Professor, Yes, Papa. Umwotsi uriko uraduga. A smoke is ascending. Amazina y'abo bana niyo ndiko ndabonamo. I can see the names of that Bavuga ngo children. uyu yabananiye. Declare if we Ngo baca cannot bakubita master bajya you, abana. we're gonna Ndarahiye practice ntacyo the bazobagira. I swear. Amen. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Izina rya Yesu Kristo Raba Munyanazareti. ukuntu shetani atembagaye. Look how the devil Rakuru falls ubwami bwiwe down. bugiye hasi. Look how his kingdom is down. In the mighty name of Jesus. Izina rya Yesu. Okay. Ubu rero ngiye kuvuga ngo igihe cyo guhangayika uba hatandukanye cyaheze. Amen. Yesu. Rabaya. Kubera iki mbonye intambara nyinshi cyane mu buryo bw'imana. So many powers in the spirit, Kuri muto. and you are still young. Mbonye inzoka. Mbonye ikiyabu cyavyibushe. I see a biggest cut. Mbonye imbeba. Mu nda y'iyo mbeba ndiko ndabona impeta gusa. I see the mice. I can see the ring Niyo yamiragura ama relation. Sivuze that was swallowed your relations. mbonye inzoka, right? I see a serpent. Mbonye ikiyabu kinini. I see a big curd. Hafi ico kiyabu. Near that curd, Mbonye umuntu ameze. see a person just like. Ariyo connection na relation n'abayisilamu. Is there any connection with Islamic person? Mbonye inzoka. I see a snake. Inzoka yose ndanayivugako. Now I didn't speak about a Mbonye serpent. ikiyabu. I've seen a curd. Nico nabonye ko ikintu cicaraho. This is what I've seen, something like Islamic things. Bareke bareke mwese muti. Can I continue now? Prophet, ari ugomba kuvyemeza ivyo muri ko muravuga icyayi ngaha. Who you're speaking about? by'icyarabu yahora Oman She was in Oman. yahavuye kubera intambara nyinshi yahuye nazo. Now she left the place because of so much battles that she Nigeze kubwira experienced. kubijanye n'umukobwa yari Oman sinari nzi uwo ari we. I used to speak about a girl from Get Prophet it. avuze ko mu ndoto ziba akunda kubona ibiyabo. Akunda kubona No, ikiyabu. she sees much, so the curds in her dreams. Ni vyinshi cyane. And I've seen many of them. Iyo mbeba mwavuze. That's mouse you said. Iminsi yose every day, haza imbeba imwe at 6 p.m. they come, only one mouse, and then it leaves. I've seen a Ndiko big ndayiraba mu nda ndayibonamo impeta. Kuko Mouse. muco barahiye bavuze ko utazokwigera uji wawe. They say you've never get married. Ariyo n'umuntu mbona. There is aheruka, somebody I see yaje ari serious yari was very serious, yari right? muremure He was so atavyibushe. tall, he was not fat. Muremure The tallest one atavyibushe ni muto muto. was ku not buryo- fat, so ku buryo umengo nanje nanavyibushe kuburyo ko ni muto nka Celeste. he's so slim like Celestine. Wait, I just speak what I'm seeing. Ndiko ndavuga ivyo ndiko Now ndabona. I'm speaking what I see, right? And I do what I have to do. I'm ndakora icyo ntegerezwa gukora. Hallelujah. Gusa uyu mukobwa ndamukorera ino operation kuko Hey, make her amazi stand up. namufashije uyu munsi bari bateguye ko mu minsi indwi bamwica. They prepared her to be dirt in 7 days. Iyo mbeba That's mouse. imiragura impeta. It swallows all the rings. Umuntu wese aje hakaba relation. Every person comes in Yubatse relationship. kuvuga ivyo kubana niyo intango y'intambara. When he dares to speak about being married, this is the beginning of the battle. Before speaking it, it is peace. kubakana n'amahoro. Nuko Ariko yibeshe gusa akubwira kanwa je nanguye kumvira ko tuzobana. When he announces, I want to marry you, Kirese ko we bagutera, we baca bamutera imiryango yose iramugarika ko abone uwo. or the clothes should be closed. Now, Rero, iyo mbeba that's mouse. nagomba ndayibwira dawe ariko reka ndayopere. I wanna speak it to vomit upwards. I wanna Do operate it. something, Papa. Yes.
wariziko inshuro zitatu zose abantu bari zitatu canke zine abantu bari serious ala mariage vyarapfuye Ego. inshuro zitatu canke zingahe 3 times about being married, it was Zitatu there. too serious. Imwe yoyo ni yari grave cyane, yari umuntu yari yigeze no kugira divorce, ni yari that yo imwe ni yari serious cyo tumana vuze atachange kane ariko gatatu bara basore bose. Can I continue to do what God ndashaka kwanda gukora ico. Do something. It's like I hear some names. I hear some names. Nkuko numva amazina kanaka. Freddy. Deldino. Aha. Prophesy. Prophesy, my father, the prophet of Jesus. Oh yes. Now I go back. Bro ndasubiye inyuma. Guys, In your past, try to find some things. gerageza kuronka ikintu kanaka. Lakini connection niri zina ndiko numva riza nini Omar. I need connection in this name, just like Omar. Urabona arema tutamenyere izina There are Hassan. names like Hassan, Ni izina tumenyereye ino ariko izina nka name like it is hard to pronounce Can I it. have a bit? Daddy, umwana wiwe yitwa Sunrise. Huh? Sun, Aha, Sunrise. aha. Thank you. Urakoze kumva. Some names. Kama yokapa etumhaka. Yes, prophesy. Ndaheza ubuzima bwangu. I bless Amen. life. Can I continue to do what I do? Do something. Kora. Yekoga yakavuyo ka prophecy. He told the song that is Amasi mesane kuri Yesu Kristo na karuru kanshi. My God. Uongo mbangorere ni wewe. Twanam to service you. Ijambeba mwese mwana bakore. Ijambeba ndiko ndayopera. I'm operating house. Amena. I see another you see this? Urabona ibi We have to work on this. dutegerezwa kubikorera Mbonye kw'ivyo. kinogo. I see a pit. Mbonye kinogo. As I see it, Sinzi ko ndiko mvuga indoto canke ibintu kanaka ariko ndiko ndavuga ivyo ndiko ndabona. I'm speaking what can I Mbonye see? kinogo. I see a Mbonye pit. kinogo. As I see it, Mbonye mu kinogo. I see Akantu inside kameze nk'akabindi gato. something like a small pot. Muri ako kabindi In that pot, mbonye umwotsi. I see a smoke. Mbonye umwotsi. I see a smoke. Numvise izina I hear the word like Rahma la. Rahma turavukana. Huh? Rahma. Ah, okay. Alarma. She's my Rahma. sister. Muravukana na Rahma. My God. Amasi kuri Yesu. The prophet of Jesus, Joshua, is in the house. Yes. Can I continue to do what God Ndashaka kwanda Yes, gukora. Papa. Now, Rero, as I look uko ndiko ndabona muri uwo mubindi in that pot, mbona iryo zina Rahma. I see that name Ra. Uwo Rahma That's Rama. uyasanzwe akunda biwawe. You love your siblings. Uwo muntu usanzwe umukunda that's You love the person. That is the truth, right? uwo muntu usanzwe umukunda right? You love the person. No mu ntambara zose waciyemo uwo muntu hari ukuntu hagumye hari urukundo rubadia. You know, but Uyo onye ni watunze batoya biwe. Okay. Uwo Rahma rero arimwo mubo atunze. Oh. Now, mbonye Rero. muri uwo munsi I seen that smoke. ngo niyatunanira uyu tuca twimukira kuri Rahma. You must say, if we can master this one, we're gonna Ibyo jump to bari that. kubikora iyo ntari kubivumbura. After me revealing this, Yes. my name is Joshua. Yes. The prophet voice of Jesus himself. Yes. Yesu Kristo. Do something. None abantu bose ubwira bamenyera he mbandanye. Go deeper. Mbandanya mbona mu mubindi. I continue to see in that pot. Izina riraduze nka Amina. The name raises like Amina. Amina nini? Who is Amina? Amina. She's Cannot my younger prophesy. sister. Professor, you are Papa. in. My God. Amasi kuri Yesu Kristo. Amasi kuri Yesu na mwemu yera. Oh yes. Now get this. Urora bibi. Umwotsi uriko uraduga. A smoke is ascending. Amazina y'abo bana niyo ndiko ndabonamo. I can see the names of that Bavuga ngo children. uyu abananiye. Declare if we Ngo baca cannot master bakubita you, bajya abana. we're gonna Ndarahiye practice ntacyo that children. bazobagira. I swear. There's Amen. nothing they're gonna do upon you. Peles kabo epel etum apar kalush kamon kahakaka tuzmi hauka. Now I continue to see like that. Urompandanya kubona nkuko. Ndasohotse nga I get out mejeje gukura kwa mazina y'abo bana. after taking out those names. Mpagaze hejuru I'm kandi ico standing above. ndavye ku ruhande. I'm looking behind. Mbona umuntu
akuze I see an oldest person. aboneka nk'umukecuru cyangwa umuntu akuze. It's just like the oldest. We izina ryiwe His name is just like, naribonamo alphabet nka I see alphabet like A. Amisa. Aha. Okay. She's my aunt, she says. I see that person. Ndabona uwo muntu Nase kubandanya hiyo kuko na makosa guteranya. is delayed so to cause problem among the Bandanya shangena The bariko family. mese mutaha. Nagomba ndakubwire. I was about to tell Ukumva you. Imana iriko iraho umuvugishwa kudondagura amazina. If God Abiwanyu is bose saying bariko the name, baravugwa mu ijuru muri uyu mwanya. all of yours are being declared. Abiwanyu bose bariko baravugirwa mu kirere All cy'ijuru of muri yours uyu are mwanya. being proclaimed. Uwiwanyu bari bateguye gufungura ntibazomufungura. Uwiwanyu bari bateguye kwica ntibazomwica. That woman, uwo mumama mvuze ni umuntu akuze. Mama Mbutse, she's the oldest person. Umwansi yarazanye icyo bita animity, ubwansi hagati y'uwo niyo connection. And then he brought envy between you with that connection. Aha. Umwansi yazanye ubwansi hagati y'uwo niyo connection. The enemy brought that envy between you. Mengo no kukuramutsa. No kukuramutsa niyo kuramutsa. She cannot even greet you. ndavuga ngo ntacyo tuzovamo twese ko tuvukana. Icyo nagihinduye. I've changed Mwese this. muzomererwa neza. My name is Joshua. You be well. Hallelujah. Praise the Lord. Bazorongorwa. She said we won't be married. Ndacyariko ndakora operation y'imbeba. Aho sinacyari I'm operation still y'imbeba. doing operation of the mouse. Wibuke ko nakuye Rahma na Nabo Amina. tuvukana bari ku bagabo n'intambara gusa. Ndiko ndabakora mu mutwe mu bindi. I'm taking them out of the pot. Jesus, vugamwe nanje Yesu. Speak with me, Jesus. Mumfashe dushire ibiganza hejuru gato. Help me. You raise up your hands. Tumuhimbaze gato. Worship Jesus a little bit. Mubwire ko ari mwami mwiza. Speaking with me, he's the good king. Communicate to him, communicate Urashaka to him. kumuvugisha, muvugishe. Muhimbaze uvuga ubukuru. Worship Jesus, declaring his greatness. Mubwire ko ari Imana nziza. Speaking Mubwire ko he's the ahamba. true God and accurate one. Mubwire ko kiretsewe na wundi ufise. Except him, there is no any other God you have. Talk to him. Shamande bahakataba. Amen. Praise God. Rekada balika hasa. Rekedema andoze kimaha. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Mwizina Thank you. guys. Urakoze. Come on down. Mbanda check it again. Can I continue now? In the name of Jesus. Mwizina guys. Yoshua Mashiach. Yoshua Mashiach. Jesus Christ of Nazareth. Yesu Kristo Munyanazareti. Ndapasu iyo mbeba mu izina rya Yesu Kristo. I break the mouse. Ndayatsi impeta zose mu izina rya Yesu Kristo. I take out of it all the rings. Ibiza gukurikira. The next of here. Umunsi azosinya nzohagarara basi. Nzovamagarara kuri civile ndaba gusa gutya se. When you're gonna sign is I'll be celebrating. Iyo niyo prophecy. Tumumarayika. I heard an angel. Ndamumvise. As I heard from him, Mbona avugiye hejuru. I saw him speaking from Ndabaho up. mujyango, ndabaho iyo mujyango. I deliver that family. I deliver that family. And angel says, Mbandanya ndaba. I continue to see. Mbona amanukanye umupanga uwo mupanga. I've seen him bringing down his Mbona sword. aciye umutwe ako kayabo. I see him cutting off the head of the curse. Azokwiyanganire umwe mu barozi azopfa kuko azoba ari hafi. One of the which will be Amasi kuri Yesu Kristo. Mu mwanya bakase iyo ako kayabo umutwe. As long as they cut off the head of the curse, Iryanzo kiragiye. the serpent is gone. Ngomba ndayirukeko. I was about to run after it. Umareka cyahagarara. An angel stops, Ambwira uribuka ko igihe ciwe kitari bwagenda. telling me his time is not yet set. Windi vuga ko arambwira ngo we ni shetani ubwiwe. And then he's speaking to me, this is the Igikuru nuko Satan agiye. himself. Where his wolf is done Igikuru is nuko gone. agiye. Where his wolf is gone. Ubu rero Now tanajeje kugenda. the devil comes to live. Umurozi mukuru mu muryango yapfuye. The greatest witch in your family is dead. Imbeba eje kwakwa. The mouse come to be taken out. Kinogo cakuwemo abo mukana. The pit out of your siblings are out of it. Husna. Huh? Husna. Husna. Husna ni ndeka. Who is that person here? Nuyo wako nakiye kubona nabandi abo bafukana bandi. Imana ngiye ngo wakwe Amina na Rahma. Husna. Nuyo wabo. Ego.
It is the member of our family. ndaje wanyu. So I'm coming to you. Zoom. Abayeho nk'uwirukanwa. The one is just like she's chased out. In the name of Jesus Christ of Nazareth. Izina rya Yesu Kristo Raba Munyanazareti. ukuntu shetani atembagaye. Look how the Raba devil ukuntu falls ubwami bwe down. bugiye hasi. Look how his kingdom is down. In the mighty name of Jesus. Izina rya Yesu. Okay. For God so loved the world, that he gave his only Son, so that whoever believes in him shall not perish, but have eternal life. But without faith it is impossible to please God, for whoever comes near God must believe that God exists, and that he rewards those who diligently seek him. Our God is love.